Nshuti mwene data, nawe mugenzi, ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo. Egome turagarutse hano kuri runo rubuga ahantu twama tuganirira ivy'ijambo ry'Imana. Aho duherukira narabonye yuko hariho abatari bake muri mwebwe kandi mwabwiye n'abandi baraza gusoma no kuraba ivyo twaganiriye ngaha kuri no rubuga rwitwa Shingira Intahe Imana. Ubu muri kumwe n'Irene Nahazwe nk'uko bisanzwe. Uno musi nta mushitsi mfise, ariko nazanye amajambo yo tuza gusomera hamwe kugira ngo dutahure ico Imana igomba kuri twebwe. Ego rero nkaba nshimiye cane wewe wafashe akanya ukitegereza ukumviriza ibivugwa, hanyuma hariho n'abatwandikiye, hariho n'abashizeko, abafyonze ku gakengeri, abafyonze ku gakumu karaba hejuru. Yesu abahezagire, Yesu abahe umugisha. Uko navyumvise nabibwiwe nuko iyo hagize abafyonda kuri muri mwene utwo tuntu harabamwo cane cane ko iyo video ishobora kurabwa na benshi. Ico tugomba cane gose no kugira ngo bamenye ijambo ry'Imana, bakizwe, ntibabe muri babandi bazovuga canke bashobora kuvuga bati ntitwavyumvise, kandi natwe ntitube muri babandi bovuga ngo ntitwabwiye abo dushobora kubwira. Yesu rero abahezagire. Karibu uno musi ndabona tuganira cane ku vy'ukugaruka kwa Yesu canke ibihe turimwo, ivyo twimirije. Mu vy'ukuri ibihe vya nyuma twaramaze kubishikamwo. Ego reka dusenge. Mana uhoraho, Mana nyir'icubahiro, turagushimiye ku bitandukanye duhaye kugira ngo tube imbere y'ubwoko bw'Imana. Turagusavye uze ubane natwe, udukoreshe nk'igikoresho cawe, abe ari wowe wivugira muremu wawe, abe ari baduha amajambo yo kuvuga, ntitwongereko kandi dukureko. Turasavye Mana ngo abazobibona bose n'abaza kuvyumva bibagire ico bibunguye, bigire aho bibakuye n'aho bibashikanye. Mana yo mw'ijuru, tusabiye kandi abatarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, babone akanya n'akaryo ko kumwakira bivuye kuri aya majambo bumvise uyu munsi, bivuye kandi no ku rukundo, na cane cane ku rukundo wowe bakunda, kuko ijambo ryawe ritubwira yuko utifuza ko hari umuntu n'umwe ahona, wifuza ko abantu bose bakira bakaronka agakiza. None rero Mana ndakwinginze ngo ubikorereko, maze uno munsi twunguke mu busho bw'abazoja mw'ijuru, kuko aha nta kindi duharanira gushikiriza ijambo twatumwe ryo kwiza no kugira abantu bose, amahanga yose, intumwa za Kristo. Nico turimwo, kandi twebwe ntavyo twoshobora tutabishobojwe nawe Mana. None rero turasabiye kandi n'uwo ariko aravyumviriza kandi afise intege nke, atahafise aja ashira umutwaro wiwe, maze uwumuture muri kano kanya, nawe aze abishingire intahe. Tubigusavye tukwizeye mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nababwiye yuko turi mu bihe vya nyuma, kandi aho turi siho tuzohora, hari aho turiko turaja. Iyo ufashe urugendo uragera ahantu ukavuga uti ubu hasigaye akanya gatoyi ngo nshike. Abo twaganiriye ejo nabateye inkuru ko jewe namye ngira ikibazo co kumenya ngo ni ryari. Ngitanguye amashuri kera imbere y'imyaka ya 70, niho nagiye kw'ishuri nkabona vyatevye, nkibaza nti none dutaha ryari? Jewe ncafata inzira, bangaruriye kure, hanyuma nongera ndasubirayo. Ariko kandi n'igihe naja novuga nashika ino hariho ibihe bikanye, ibihe abantu bambara bakikwiza bakambara n'ibirato vyo ku maboko,
arivyo bita gant, nahora nibaza nti mbega bazotubwira ryari ngo tuvyambare, ariko nasanze umuntu wese ari wamenya aho ategerezwa kuvyambarira iyo wumvise akabeho, ariko kuko turiko turagenda kandi nawe urumva ko uriko uragenda, ni ryari? Ico kibazo urakwiye kucibaza. Mfise amajambo yo kugusomera, amajambo yo mu gitabo ca Luka 17 niho 26 gushika 29 hatubwira aya majambo ati, kandi uko vyari biri mu misi ya Nowa niko bizoba no mu misi y'Umwana w'umuntu. Bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, umwuzure ukaza ukabahonya bose. No mu minsi ya Loti vyabaye bityo. Bararya, baranywa, baradandaza, baragura, baratera, barubaka, maze umunsi Loti yaviriye i Sodomu, umuriro n'ibizuku biratibuka bivuye mw'ijuru birabahonya bose. Reka dusome ayandi majambo turayasoma mu kanya. Aha bitugaragariye ko ico gihe ivyago vyashitse batari bavyiteze, bari bazi ivyo barimwo, nta kindi bari babona, nta kindi babona atari ivyo bari barimwo vy'umunezero. Ariko natwe turi mu bihe, novuga yuko hageze kumenya mbega aha ntacoza kikaduhonya, ntacoza kikatubera nabi tutavyiteze, tutavyiteguriye. Intumwa Pawulo yandikiye Timoteyo, yari umugenzi wiwe, yari uwo nibo bakorana, mugabo niwe yari afise, Pawulo niwe yari mukuru. Timoteyo mw'ibaruwa rya kabiri yamwandikiye muri 3 kuva kuri 1 gushika kuri 7, amubwira ati, ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, banegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abivyimvya, bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwayo. Abameze batyo wame ubatera ibitugu, kuko muri bo harimwo abagabo banyengetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha, batwarwa no kwifuza k'uburyo bwinshi, bama biga ariko ntaho bashobora gushitsa kumenya ukuri. Abantu b'ubu ivyo vyose ngira ngo murabizi, sinonda kubisubiramwo. Turi mu bihe bitigeze bibaho, ibihe vy'ubuhinga, ibihe vy'ubwenge, ariko kandi ibihe vy'uburiganya biteye ubwoba, ngo bahakana Imana. Kuva twese dutanguye kwiga, hari amajambo yo guhakana Imana twigishijwe. Ngo Imana umuntu ntiyaremwe, ngo yavuye mu nkende. Ivyo benshi barabizi kandi biremewe, biranditswe.
yaba patiri yaba pasitori yaba niba yarize yaba n'ubundi arongoye ukundi kwizera, niko twigishijwe nubwo tutavyemera gutyo kandi tuzi ko atari vyo. Ubu turi mu gihe c'uko abantu bashobora kwaduka bakavuga bati erega je nasanze narihenze, bwa bundi sinari umuhungu jewe ndi umwigeme, canke ugasanga avuze ati sinari umwigeme ahubwo ndi umuhungu, agaca abaho uko. Ahandi naho tukabona ibintu vyinshi vy'amayobera bica inzoya. Amaleta nka yose yo kw'isi yatanze impusha yuko inda kanaka itaramara igihe kingana uku yasamwe muri ubu buryo na buriya, yatanze itegeko yuko bayikurayo. Ino mu bihugu tubayemwo, iyo umuntu yibungenze yasamye bamubaza ati mbega wasamye none bivuze kwiki, urashaka ko uwo mwana uzomutunga canke ntavyo ushoboye canke ntavyo ushaka? Muca mwumva ingene bica bigenda igihe avuze ati ntayo ngomba. Ino batanze kandi ni henshi, batanze uburenganzira bw'uko umuntu akora ivyo ashatse. Egome, hanyuma ndabizi ino hari abaho n'amazu y'abantu bakora novuga nti bikorera utwabo ariko ku mibiri yabo. Ivyo birabaho kandi biremewe n'ikori, hari igihe numva ko ngo baritanga, sinzi ko ari ivy'ukuri nuko atari ivy'ukuri. Abantu rero bubaha abandi kurusha Imana, barimitse inkino. Hariho abantu benshi bakunda inkino canke bavuga ku vy'inkino kurusha uko bavuga ku vy'Imana, biyumvira ku vy'inkino kurusha uko biyumvira ku vy'Imana. Ego, ubu turi mu bihe vy'uko abantu benshi bagize urucuruzwa iri jambo ry'Imana. Bahanurira bavuga ibitabayeho, ibitavuzwe, bakavyitirira Imana. Ugasanga bibaye ibintu bibabaje. Warumvise mu minsi iheze kandi n'ubu biriko biravugwa yuko hari abantu bavuze bati kubera yuko abantu bariko baraba benshi, dukwiye gukora igiharuro dukoresha uburyo n'ubwenge kugira ngo abantu ntibagwirirane nk'uko basanzwe bagwirirana. Abantu barabahamagara bakabafasha nk'uko bavyita kugira ngo abantu ntibabe benshi n'ibindi vyinshi. Bafise ingene babisigura ariko uko siko Imana yabitegekanije. Ego, iyo dufise ikibazo mu bisanzwe tugitura Imana kugira ngo itwereke ingene bigenda. Egome, ariko ubu muri kino gihe bakubwira ati reka tubikureho twebwe tuvyikorere tuvyihereze. Hariho n'uwavuze ati ejo bundi, ati yanditse n'ibitabo vyinshi, ati kuba haravuzwe ko hariho Imana ni ikinyoma, cabaye ikinyoma kinini, ariko ubu ivyo bantu nibavyikure mu mutwe, nta Mana yabayeho. Imana iriho, yari hejo, iriho n'uno munsi, kandi izokwamaho ibihe bidashira. Imana yatwigaragarije muri mwana wayo Yesu Kristo. Twarasomye mu minsi iheze amajambo abitubwira neza, reka n'ubu turabe ko tuyasubiramwo tuyarondere, avuga yuko kuko urukundo Imana yakunze abantu bari mw'isi, ariko rwatumye
itanga umwana wayo w'ikinege, ng'umwizera wese ntaze apfe rubi, ariko aze abone ubugingo budashira. Nyamara kandi hariho n'ahandi ijambo rivuga yuko abizeye uwo mwana ari bo bana b'Imana. Tubisomye tukabisoma muri Yohana wa mbere, Yohana igice ca mbere, ku gice ca mbere akarongo ka 12 niho hatubwira, ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Haleluya. Ndanezererwa n'ayo majambo kuko n'amajambo aturemesha kandi atuma tumenya ukuri kw'ibintu. Rero ikiriho rero, hariho Imana murayizi, ariko mu byo yaremye harimwo abamarayika, harimo rero uwamugararije nawe niwe Satani, kandi uyo ngo afise isi iri mu minwe yiwe. Turazi yuko turi ab'Imana kandi isi iri mu minwe ya Satani. Reka tuhasome naho nyene dusome neza iryo jambo ingene ryanditswe. Ni mw'ibaruwa ryandikiwe Yohana igice ca 5 akarongo ka 19, amajambo nane yavuze ko turazi yuko turi ab'Imana kandi isi yose iri muri wa mubi, ni ukuvuga Satani. Uko niko ibintu bimeze. Ego Satani itugomba ko dupfe tutihanye, dupfe tudatunganije n'Imana kugira ngo twitwarire. Upfa canke upfuye nabi utagira ukwizera, ivyo biranezera Satani. Nyamara ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana ni ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Ndanezerewe rero no kubana namwe muri uyu mwanya. Ubu twavuze ivyo twavuze vyari vyoroshe, ariko rero uburyo tugiye kuvuga vyovyo biragumye. Tugira dusome mu vyahishuriwe Yohana 13, niho tuza kuvuga ibintu vyinshi bikomeye. Vyahishuriwe Yohana 13. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Yohana yerekwa ibikoko bibiri, gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga. Mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga, gifise amahembe 10 n'imitwe 7, ku mahembe yaco hari imigara 10, no ku mitwe yaco hari amazina y'amarogotano. Ico gikoko nabonye casa n'ingwe, amajanja yaco yarameze nk'ay'idubu, akanwa kaco kari kameze nk'ak'intambwe, ca gisato kigiha ububasha bwaco no kuja ku ngoma yaco n'ubutware buhambaye. Igikoko cari kimeze nk'ingwe. Haraho nibaza ngira ngo ko gishobora kuba kimeze nka yangwe batereka hariya ku kibanza c'ishirahamwe mpuzamakungu i New York. Ejo bundi twarakibonye kandi ngira ngo n'ubu niho gihagaze, ariko nibaza ko coba gisa nka kiriya, ariko ntawuzi ko ari cawusa kuja neza kubera ko bakivuze gutyo. Mugabo ngo gihabwa ububasha
no kuja ku ngoma yaco n'ubutware buhambaye. Muri ya mitwe yacu mbonamwo umwe usa n'ukomeretse akagirire uruguma rwocishe rurakira. Isi yose ikurikira ico gikoko bagitangarira, batazira ico gisato bagisenga kuko cahaye ico gikoko ububasha bwaco. Batazira na kino gikoko bagisenga bati ninde ahawe iki gikoko kandi ninde ashobora kukirwanya. Amazina y'amarogotano n'amazina y'ibitutsi, yego n'amazina atuka Imana. Tubandanye, n'amazina atyoza Imana, n'amazina ahakana Imana. Gihabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ivyo kurogota, gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi 42. Giteranura akanwa kaco kirogota ku Mana, kirogota no kw'izina ryayo, no kw'ihema ryayo, no kubaba mw'ijuru. Kurogota ku Mana no guhakana Yesu Kristo. Uwahakanye Yesu atari umwana w'Imana, batazutse, batagiye mw'ijuru, batazogaruka, nabo barogose. Gihabwa kurwanya abera no kubanesha, kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose, kandi ababa kw'isi bose bazogisenga. Umuntu wese atanditswe izina mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama yatanzwe kw'ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Kizotwara isi yose uko ndavyumvise, kizotwara isi yose, kizotwara isi yose, ni ukuvuga monde. Ego none rero azoba ari umukuru wovuga ati w'isi yose, umukuru mondiale ku bavuga igifaransa. Egome azoba atwara isi yose, kandi ababa kw'isi bose bazogisenga, kiretse abanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama yatanzwe kw'ikimazi uhereye ku kiremwa kw'isi. Nuko niko bimeze. Namba hari umuntu ari n'ugutwi niyumve. Namba hari umuntu ari n'ugutwi niyumve. Namba umuntu yagerewe gufatwa mpiri, azofatwa mpiri. Namba umuntu yicisha inkota, akwiye kuzokwicishwa inkota. Aho niho ukwihangana kw'abera guserukira bo n'ukwizera kwabo. Nshuti yanje, mugenzi, wewe uriko urakurikira, ndabona yuko bimwe biriko biragucanga. Ega ntukeneye kubitahura vyose, ivyo iwawe uraza kuvyumva kandi urabimenya. Yesu aguhezagire. Aha jewe sinaje ngaha nk'umuhinga, naje ngaha nk'intumwa. Genda uvuge, ibindi mpemu w'Imana niwe abisigurira abi. Tugeze ku gice ca 11. Aha ni nabwiye ku kantu ka 11 mu gice ca 13. Kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mw'isi, gifise amahembe 2 nk'ay'umwagazi w'intama. Amahembe 2 nk'ay'umwagazi w'intama, kivuga nk'igisato, kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere mu maso yaco, kigobera isi n'abayibako gusenga ca gikoko ca mbere cagize uruguma rwocishe.
kandi gikora ibimenyetso bihambaye, kimanura umuriro uva mw'ijuru utibukira kw'isi mu maso y'abantu. Aha ni ukuvuga ico twumva nuko hariho kimwe gitegeka, gifise ubutegetsi nk'ubw'abategetsi nk'abanyapolitike, kivuga kiti ndagize itegeko. Hakaba n'ikindi gitegekesha ukwizera, niko nobivuga, spirituel, ngira ngo muravyumva. Ariko ingene biriko birakora ibiyiye bikora, novuga ngo mbirimbiri, ni ukuvuga bikora nka bimwe, bikora birumvikana, biri mu murongo umwe, ariko ntibikora bimwe. Ego umwango n'idirisha vy'inzu imwe biba bikora bimwe, kuko ukuyeho umwango inzu ntibikwiye. Ariko ivyo bikoko bibiri nuko biriko birakora, kandi bifise n'ikindi hejuru. Ushaka kumenya ibi bintu wogenda ku rupapuro rwacu ahantu duherutse kuvuga ku vy'ukugaruka kwa Yesu, cari igice c'indwi. Ego urashobora kuharaba ko muraza kubafasha kuharondera mu kanya. Ngarutse kuri 13 rero, 13, kandi gikora ibimenyetso bihambaye, kimanura umuriro uva mw'ijuru utibukira kw'isi mu maso y'abantu, kizimirisha ababa kw'isi ibimenyetso cahawe gukorera mu maso ya ca gikoko, kibarira ababa kw'isi gukora igishushanyo ca ca gikoko cari n'uruguma rw'inkota, kigahava kikabaho, gihabwa guha igishushanyo c'igikoko guhemuka ngwico gishushanyo guhemuka, kugira ngo ico gishushanyo c'igikoko kivuge. Guhemuka ni guhemuka, kandi cicishe abatazogisenga. Eka hari akajambo nibagiye kubabwira mu majambo ya mbere navuze, ari muri ino si, ni nk'inkuru igezweho. Bamaze iminsi batubwira yuko, canke biramaze n'iminsi bivugwa yuko amafaranga y'inoti n'ibiceri agiye kuvaho, hanyuma bazokoresha ayandi mahera, abandi amahera adafadika, adakoreshwa ko n'intoki. Kugira ngo bamwe baramaze kumva yo bita cryptomone. Ego n'amahera utabona, amahera gusa, ariko kugira ngo bamenye yuko ayo mahera rero niyo ari mu nteguro. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza aherutse kuza, yarabivuze ko agiye kuzokwihutira kubishigikira. Ego hanyuma ngira ngo murabizi yuko za leta sizo zifise amafaranga afiswe n'abantu ubwabo ku biti vyabo. Leta irafise dukeyi, ariko abo babigera bakabigerura mu bisanzwe s'amareta. Amareta nk'uko twabibonye afise ububasha bwo kugira amategeko no gutuma ibintu bikunda. Yego amategeko barayagize bacishije mu mabwirizwa shingiro n'izindi zandiko zibaho zigera ivy'ibihugu. Ego reka tubandanye rero, ako karagaciyemwo, nari kuba nabibabwiye kare, ariko ntaco. Noneho tugarutse kuri vya bikoko vyacu, mbega ni vyacu canke vya bikoko bitwita abantu. Ico gikoko rero kigera ko bose, aboroshe n'abahambaye, n'abatunzi n'aboro n'abidegemvya n'abagurano bashirwaho ikimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga. Ndasubiramo, kigera ko bose, aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegemvya n'abagurano bashirwako ikimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga, kandi
ko hatagira umuntu yemererwa kugira ico agura canke ico ashora atari ufise ico kimenyetso nico zina rya ca gikoko c'igitigiri c'izina ryaco. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharure ntaharura igitigiri c'ico gikoko, ni igitigiri c'umuntu, igitigiri caco ni 666. 666. Mbega muramaze kubona namwe yuko ngaha muri iki gihugu mbayemwo haramaze kubona imiduga myinshi ifise ico giharuro nka plaque ku nomero 666. Hariho n'ibiciro usanga vyitwa iki kintu kigurwa amayero 6.36 canke bikaba bicuritse amayero 9.99. Ego, hanyuma muri iyi minsi hari utundi twadutse, yandamukanyo, hariho indamukanyo zikwiye zimaze imisi ziboneka, ugasanga narabonye n'abaririmbyi bakomeye harimwo n'abarimbiramana aho mu gihugu iwacu baduza izo ntoki zibiri, ni ukuvuga mbega bazita ngo iki, bazita karya gatoyi n'uru rugira kabiri, izindi ziba zubamye mu kuramukanya. Hariho abavuze ngo abahamye banganira bambwira ngo babonye ngo iyo ndamukanyo ngo ije ngo muri iki gihe ca corona abantu batashobora guhana amaboko, ariko sivyo kuko je natanga kubona ababiramukanya benshi, kandi hariho ababiramukanya mu buryo bwinshi, abanyapolitike, abakina amareresi, none iwacu narabonye abo umenga barabizi barabikoresha. Hanyuma ivyo vyose ni ibimenyetso vya nyuma turiko turabona. Ikintu cose utagisobanukiwe kibaze, wiyumvire n'igituma nawe wokigira canke utokigira. Ariko rero ikintu kimbakiye ngaha ni iki, ngo kigera yuko atawogura, atawogira ico agura canke agurisha atafise ico kimenyetso. None ico kimenyetso kizogenda gute? Kare twumvise yuko imbere yuko abantu bahona mu gihe ca Loti no mu gihe ca Nowa ngo abantu bararya kandi bararya. Ubu rero siko bimeze, bigiye kuzogenda ukundi canke niko bimeze n'ubu, mugabo imbere yaho hagiye kubaho abatazogira uruhusha rwo kurya no kunywa. Kubera iki? Kubera bazoba batafashe ico kimenyetso. Ico kimenyetso nanje ntaco nzi, ariko ico nzi ico numva nuko hari abazobura kurya no kunywa. Ego sindi ngira ngo kurongora no kurongoza navyo nyene ngira ngo bizohava bike biba nkenerwa ko ico kimenyetso umuntu aba agifise. Ntavyo nzi rero, ariko nashaka ngo wewe aho uri urabe umenye, kuko ico kimenyetso ga ni urupfu. Uwuzocakira azoba atakibaye muri ca gitabo c'ubugingo. Azogera rero ikindi gihe ivyago bize, ariko aho ntituhashikira ntituhatandukira uno munsi, bisange abantu bakirya kandi bakinywa, bisange bakirongoza bacubaka, eka bagikora ivyo bari basanzwemo. Nuko rero Yesu aguhezagire. Aha twasomye ahanini ni muri ivyahishuriwe Yohana 13 igice cose. Hariho ivyo utatahuye ndavyibaza, biha umwanya bisengere, umwami Yesu azoguha kubimenya. Ndakwifurije umunsi mwiza, Yesu aguhezagire. Mwari kumwe na Irene Nahazwe. Nsanzwe nandika ku rukuta rwa internet Parole de Paix de Réconciliation, ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe. Mushobora kuraba bimwe navuze biranditse, ibi navyo sindabishirako ku rukuta
byihuta ariko nzoteba ndabishirako kugira ngo bigire abo bifashije. Ushaka kurondera izindi audio canke izindi video muri YouTube tumaze gushirako, andika amazina yanje Hilaire Nininahazwe bifatanye uzoca ubibona, canke naho utwandikire ku nimero ya WhatsApp guteranya akamenyetso ko guteranya 49 15 77 488 26. Yesu aguhezagire. Reka dusenge kandi duhamagare uwugomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, aka n'akaryo keza. Wanyuzwe ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ubu ni umwanya mwiza. Mwami Yesu, subiramo hamwe nanje. Mwami Yesu, ndaje iwawe, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanje, nihakanye ibyaha byanje byose, ndabineguye ndabigaye kandi ndabihevye, nigiriye inama yo kuzogukurikira ubugingo bwanje bwose. Ubane nanje mu vyo nkora no mu vyo mvuga, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nihakanye Satani n'ibikorwa vyiwe byose, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nuko rero umwami Yesu abane namwe mu vyo mukora byose. Karibu kuri runo rubuga, narabahaye karibu ushaka ko dusangira aya majambo meza hano, aha ni wanyu. Ego Yesu abahezagire. Mana ndagushimiye kuri uyu mwanya umpaye kugira ngo mvugane na bene data. Ndazi neza ko navuze nk'umwana w'umuntu, ariko ibyo navuze nsavye wewe Mana ngo abari bubihinyanyurira mu matwi iyo bavyumva, kugira ngo bikubere wewe Mana igikoresho kugira ngo abantu babone agakiza. Mana ndabigusavye ndakwizeye mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.